Tekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri iyi mboneshakure ya Hejuru TV. Ni umwanya w'amakuru agezweho muri uyu mugoroba, turi kuwa gatanu kw'itariki ya 12 Mukakaro 2024. Tubazaniye rero amakuru arabana n'impinduka zihejeje gukorwa n'umukuru w'igihugu, nta handi rero ni muri radio na televiziyo vy'igihugu, Radio Television Nationale du Burundi RTNB. Muri aya makuru rero mukaza gukurikira indongozi nshasha zoba zavanywe mu mabanga, ndetse mukaza gukurikira kandi naboba bahise basubirira abo rero birukanwe canke bahinduriwe imirimo. Muraza rero kubikurikira nkuko biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu yateye ko umukono kuri wa 12 n'itangazo rero rihejeje kuja ahabona mu masaha makeyi aheze. Muraza gukurikira kandi iyindi nkuru y'akamaramaza. Ubu rero inyuma yuko hariye mupatiri yoba yarafashwe agafatira umutonga ariko ashurashuza umwigeme, ubu rero afungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana. Ariko rero ubwo buryo yahashikanywe biteye amakenga, navyo turaza kubigarukako kugira ngo tubabwire uko vyatangiye, uko yoba yarafashwe, ingene yisiguye, nivyo yoba yaratangaje. Ariko kandi yari yarahunze, ariko mu nyuma aza gufatwa, ubu ari mu ibohero rikuru rya Rutana. Turaza rero kubibagezaho ntimuze gucikwa n'iyo nkuru yindi. Iyindi nkuru nayo tuza kugerukaho ku buryo burambuye. Umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi Gervais Ndirakobuca yakoranije rero kuri uyu munsi ku itariki ya 12 Mukakaro kwa ntara y'umugwi ujejwe gutegura rusansuma kugira barabire hamwe ibintu bitatari vyo gutegura ibibazo bizobazwa abantu bazosansumwa aho imyiteguro igeze, bijanye n'uburyo buriko burakoreshwa hamwe n'ibindi. Navyo rero tukaza kubigarukako nkuko rero ico gikorwa cari kirongowe n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca. Ayo makuru rero mu kanya gatoyi yose tukaza kuyarambura, buri ngingo imwe imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Niteka rero n'umunezero ntagere vyo gusubira kubana namwe. Mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye abandanya akora impinduka mu bisata bigiye bitandukanye. Ubuhoho hari hatahiwe imboneshakure ni radio vy'igihugu, Radio Television Nationale du Burundi. Ubu rero radio na televiziyo vy'igihugu biramutswa indongozi nshasha. Nkuko rero umukuru w'igihugu yoba yashize umukono kw'itegeko rigena rigena abarongozi bashasha b'ivyo bisata bibiri vya radio na televiziyo hamwe n'abandi rero bakuwe mu mabanga. Faustin Ndayizeye yahora arongoye televiziyo niwe yagizwe umuyobozi mukuru, nayo ikibanza yahora mu gihabwa uwitwa Jonas Ndikumuremyi yahora atwara radio. Methode Niyondiko nawe yaciye agenwa kuba umuyobozi w'iradio. Wahawe rero kuraba intwaro n'ubutunzi ni Severe Wakarerwa. Ivyo rero bikaba biri mu itegeko ry'umukuru w'igihugu ahejeje guteraho umukono kuri wa 12 Mukakaro 2024. N'impinduka rero zakozwe n'umukuru w'igihugu. Reka rero tubandanirize kuri ya nkuru y'agahomerabonwa y'umupadiri yoba yarafashwe ariko ashurashuza umwigeme. Ubwo rero afungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana, ariko uburyo yashikanywe biteye amakenga. Hari inkuru rero yagiye ahabonaho uwitwa Patiri Burake Fabrice muri Paruwase Giharo yari yafashwe ariko ashurashuza umwana w'umwigeme kw'igenekerezo rya 2 ukwezi kw'indwi 2024. Kuva uwo munsi rero ntawasubiye gukubita ijisho umupadiri. Amakuru rero twahavuye turonka yemeza ko uwo mupatiri Burake Fabrice afungiwe mu ibohero rikuru ry'intara ya Rutana, ariko biteye amakenga nubwo yashikanywe muri iryo bohero. Muti bimeze bite? Umwe mu bategetsi bo muri iryo bohero tutashimye kuvuga izina hari ico yavuze. Yaragize ati twarabonye inkuru y'umupatiri yashurashije umwana w'umwigeme Igiharo, mwavuze ko yahunze ariko twagera tubamenyeshe ko yashikanwa hano mu ibohero rya Rutana, ni hafungiwe muri chambre ya mbere.
umutegetsi rero akaba yongeyeho agira ati uburyo umupadiri yashikanywe mu ibohero vyaduteye amakenga cambere nuko atanahamwe yigeze yumvirizwa haba kwa OPG kugira akorerwe dosiye ica kabiri nuko bamuzanye mu masaha y'umugoroba yaje aherekejwe n'abantu bambaye sivile nk'isaha 11 z'umugoroba baje rero baratera inkuru nk'abaje kuraba abanyororo baciye rero bahamagara userukira abanyororo mu ibohero aba niwe yakira padiri acaramwinjiza indani gushika abanyagihugu rero babandanya gusaba ko umupadiri yorengutswe imbere y'ubutungane kuko iryo funga ryiwe riteye amakenga abanyagihugu rero bakabona ko kwabaye nko kumunyegeza kugira mu nyuma azorekurwe kuko bitumvikana ukuntu yofungwa adafise dosiye ikindi abanyagihugu rero basaba nuko umwigisha witwa Nduwayo Alex yafashe uwo mupadiri ariko ashurashiza umukozi we yorekurwa kuko ataco ariko arazira ariko rero inkuru ya mbere yaho ingene rero nayo imeze ni abanyagihugu muri komine Giharo biyamiriza amanyanga y'agakorwa n'abategetsi mu kugomba gukingira ikiba uwo mupadiri aherutse gufatwa ariko ashurashiza umwana w'umwigeme aho rero yafashwe ndetse afatanywa itonga ariko arakora ayo mabi uko vyagenze rero byose vyabaye ku munsi wa kabiri igenekerezo rya kabiri ukwezi kw'indwi 2024 umwigisha witwa Nduwayo Alex yigisha kuri lycée communale Saint Joseph aho Giharo yaratashe aho yaravuye gutora ikibazo c'abana yigisha bita examen de repessage ashitse mu rugo iwe kuri centre ya Giharo niho yasanga uwo mupadiri Fabrice Burakeye ariko ashurashuza umwana w'umwigeme w'umukozi wiwe na muyaya wa wa mwigisha indani mu nzu ni hafi ya home za paruwasi Giharo mu rupaso niho umwigisha Nduwayo Alex yaciye rero asaba umupadiri ko bogenda kwa muganga n'umwana w'umwigeme ariko umupadiri rero yaranze muri ako kanya rero umwigisha Nduwayo yaciye ahamagara umubanyi wiwe batwara uwo mwana w'umwigeme kw'ivuriro riri aho Igiharo umwana rero akaba yarakiriwe n'umuganga yitwa Gilbert makuru rero yaje kumenyekana nuko umupadiri akimaze kubona ko bigiye gukomera ko batwaye uwo mwana kwa muganga yaciye arondera abategetsi acako kugira rero bamufashe guhagarika iyo dosiye padiri rero yaciye yitura umukuru w'umugambwe Saint David muri zone Giharo yitwa Baraguma Alex chef de zone Giharo Hakizimana Desire n'imborera kuri karuhariwe aho Igiharo yitwa niyo nize Ernest abo uko hari batatu rero baciye bagenda batazambaye kuri rya vuriro Igiharo bategeka umuganga Gilbert yakiriye umwana n'umwigeme kudatanga canke kudasohora ikintu na kimwe kijanye n'inyishu z'ivyo yamupimye inyuma rero yaho babatwa rero baciye basaba umwigisha Nduwayo Alex guheba iyo dosiye nawe yarababwiye ati reka turorere inyishu ziva kwa muganga munyuma rero umwigisha yaragiye kuri rya vuriro gutora inyishu muganga Gilbert rero arazimwima ubwa mbere rero yaramurungitse kundi muganga uwo wundi aca abwira wa mwigisha ati arakubeshe yashatse kukwikura rero sinanga inyishu z'ibipimo ntazi nigeze mfata baca baguma bamujoragiza biranka ko ahabwa izo nyishu ubwo nyene umwigisha Nduwayo Alex yaciye afata ingingo yo gusubira inyuma ataha muhira atarashika rero muhira we yaciye afatwa n'abapolisi bamutwara kumufungira muri kasho ka komisariya Giharo aho amaze iminsi 7 afungiwe uwo mupadiri rero Burakeye Fabrice imbere yaciye ahunga nk'uko ayo makuru yari yabimenyesheje ariko nk'uko twabibagejeje ko baciye rero nyomoza iyo nkuru mu ibohero rikuru rya Rutana ariko rero n'ingene ngo yoba yaragejejweyo ngo vyoba biteye amakenga kuko yoba afunzwe atadosiye afise benshi rero bakaba bashobora kwiyumvira ko hagiye kurekurwa umwanya n'umwanya kugira ngo bamurekure atacaha yagira mu bindi rero bivugwa mu kinyamakuru Radio Bonesha FM bandika inkuru zigiye zitandukanye bavuga ko irwirana ry'abantu ngo riratuma abantu bafungura nabi ishirahamwe rero rihamagara abarundi guca urwevu no guhindura ingendo kugira bashike ku iterambere rirama Pariseri rero rimenyesha ko abarundi muri kino gihe biyongereye kugeza ku bice 3%.
Faustin Ndikumana rirongoye akavuga ko abarundi bagifise imico yo kuvyara benshi bituma haba ingaruka ku magara y'abantu harimo gufungura nabi. Warongoye Paxeme rero akabona ko n'ibidukikije biheza bikahahonera kubera abantu baca bakoresha ibiti vyinshi mu gukinjika. Asaba rero ko ababijejwe boshira imbere inyigisho kugira abantu batahura akamaro ko kuvyara bake. Ayandi makuru hagezweho kandi nuko umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca nawe yagirishije inama ikomeye cane ku kirimba kwa Ntare. Akaba rero yariko arabira hamwe ibirabana na rusansuma iriko irategurwa mu gihugu c'u Burundi kandi ikaba yimirije kwari ukurabira hamwe rero n'abahinga batandukanye mu gutegura ibibazo bizohabwa abantu bazosansumwa no kurabira hamwe n'ibijanye n'uburyo buriko burakoreshwa muri ico gikorwa. Umushikiranganji wa mbere rero akaba yahuriye kwa Ntare Rushatsi ndetse yariko agirisha inama abagize uwo murwi ujejwe gutegura no gutunganya rusansuma idasanzwe yimirije. Ivyo byose rero bikaba vyumvikanywe ko ariko kandi muribuka n'amakuru yigeze gutangazwa ko Gervais Ndirakobuca n'ubundi aguma akoresha izo nama, ariko kandi akaba atangaza ko uburyo bwo gukoresha muri iyo rusansuma bwose rero ngo buzova mu gihugu c'u Burundi ngatana hamwe ngo azigera afatwa ideni ngo mu gukoresha iyo rusansuma yimirije mu gihugu c'u Burundi. Ariko rero haravugwamo n'ivy'indangamuntu nshasha ariko ntivyari vyemezwa neza niba iyo karangamuntu iyo karata karangamuntu yimirije gukorwa yoba igiye gukoreshwa muri rusansuma igiye kuza imbere. Reka rero duhereze kuri iyi nkuru. Ingingo ibuza urudandazwa rw'igitoro hamwe n'ibindi biciye ku mihora yo ku ruzi Rusizi vyinjira mu Burundi vyarahagaritswe kuri uyu wa kane mu rwandiko rwashize ahabona n'abarongoye akarere ka Uvira muri Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo. Kimwe mu vyatumye rero ihagarikwa ngo nuko yari yafashwe buramatari w'intara ya Kivu imanuka atavyemeje. Iyo ngingo rero yari yafashwe ku wa kane mu Kakaro uyu mwaka. Bimwe rero mu vyashikirijwe ko vyafatiwe ko mu kuyifata harimwo ko hari inkurikizi mbi bijanye izo ni nk'ikena ry'igitoro muri ico gice hamwe n'iduzwa ry'igiciro kw'ilitiro bavuga ko cavuye ku mafaranga 3,500 vy'amakongomani kija ku 6,000. Ivyo ngo rero ngo vyatuma haba n'ingaruka mbi mu kunguruza abantu n'ibintu. Abagendesha amapikipiki rero n'imiduga muri komine Rugombo na Buganda mu ntara ya Cibitoke barashima cane ingingo irekurira abadandaza kwinjiza igitoro ku butaka bw'u Burundi. Dandaza rero agasigura ko bishoboka gutuma haba kayemwe mu bijanye no kunguruza abantu n'ibintu. Bagasaba n'ubutegetsi bwo ku mpande zose Kongo n'u Burundi na cane cane jerwe umutekano korohereza abadandaza b'ico gitoro. Banywanyi bacu turabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho. Mbasabe kugira ngo ntimuze gucikwa n'ibindi bitandukanye tuza kubashikiriza kuri iyi mbonesha kure mu masaha ari imbere. Mwana ibahezagire fyonda kuri subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko wibuke no kubisangiza bagenzi bawe kugira ngo nabo badacikwa n'amakuru yose tubagezaho kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Mwana ibahezagire.